Turabaramukije cane bene data bakunze b'ikiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu, mushishikare kugubwa neza muri ino misi irangiza ukwezi kwa 12, ni kuvuga irangiza umwaka. Muteramanye na jewe Janvier Manirambona nkuko mubibona kandi nkuko mubimenyereye, nkaba ari jewe nsanzwe ndabatunganiriza kino kiganiro nyene igitondo gishasha hamwe n'ibindi biganiro bisanzwe bitambutse kuri runo rubuga rwitwa Ntamvudahita TV. Boneweho rero kano karyo keza ko kubaha ikaze muri bino biganiro vyacu vy'uno musi, aho tugomba dusangira amajambo tubona mu gitabo c'Uwuvugishwa n'Imana Yesaya. Tuca dusoma mu gice c'9, dusoma umurongo wa 6 wonyene twumve ico ayo majambo atubwira. Umurongo wa 6 uvuga ngo, kuko umwana atuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, nano majambo tusomye. Kino kiganiro ni kimwe mu biganiro twipfuje kubashikiriza muri ino misi, aho dufise umunsi mukuru wo kwibuka ukuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo, usanzwe uhimbazwa hirya no hino kw'isi, ugahimbazwa n'abemera Kristo Yesu ko yaje mw'isi akavuka nk'umuntu azanywe no kuducungura, akongera agapfa akazuka atsinze urupfu na kuzimu. None rero muri runo gukurikirana rwa bino biganiro twagomba gushimikira ubwa mbere na mbere ku majambo tuzomara iminsi mikeya turabira hamwe, atubwira ko vyari vyaravuzwe uhereye kera imbere yuko Yesu Kristo avuka. Ibi duhimbaza ko hariho igihe yavutse akavukira mw'isi, akicisha bugufi, akavukira mu ruhongore rw'inka n'ibindi kumbe tuzobiraba. Imisi niyadukundira n'imyanya ikadukundira, kuko n'ubundi bino biganiro kwa twifuje kubitangura hakiri kare kubera ko ni vyinshi cane, twisunze ivyo dufise ingene bimeze n'ingene biri structure, ingene bitunganijwe. Ni kuvuga bisaba ko nyine umuntu abitangura hakiri kare. None rero ntivyakunze kandi vyorosha, ariko mugabo imisi dufise turashobora kuvugana ibitari bikeya gushika ico gihe, ibisigaye navyo tukazobibandanya ikindi gihe, kubera uyu niwe yavuze ngo Yesu ntiyabimaze, yagiye atabimaze. Aravuga ngo mperabwo nzobarungikira mpwemu yera, azobabwira n'ivyo jewe ntababwiye n'ibintu atarongera ko mbere ubundi nawe wewe avuga ngo na Pawulo nawe nyene ngo naho yanditse vyinshi yagiye atabimaze. None rero natwebwe se twebwe tuzobimana. None rero reka tuganire muri no misi canke no myanya dufise Imana itugiriye ubuntu n'amagara kamera neza, tuzoyibashikirize. Rero uyu munsi twagomba kurabira hamwe rero kino kiganiro tubonye dusomye amajambo mu gitabo c'Uwuvugishwa n'Imana Yesaya. Uvugishwa n'Imana Yesaya avugishijwe kera mw'isezerano rya kera, aho hari hagisigaye imyaka ishika 700 mu kinjana ca kera hariya. Hanyuma rero aravugishwa, kino gihe avugishwa usomye uhereye mu gice kino gice ca 9 mugabo ugasoma uhereye ku murongo wa mbere, ugasoma imirongo 5 ya mbere, kuko twebwe twasomye duhereye ku murongo wa 6. Uhasanga amajambo arimwo ibintu 8 vyerekana ukuntu ibintu vyari vyifashe kino gihe Yesaya avugishwa. Hariho ukuntu vyari vyifashe mw'ihanga rya Isirayeli, na cane cane ko kino gihe yari imyaka Abisirayeli bari barajanwa ari nyagano. Murazi yuko kumbure nuko mpavasanga bibaye birebire. Ubwa mbere na mbere Abisirayeli babaye ari imiryango 12, hanyuma haragera igihe baragaburwamo kubiri, habaho ubwami novuga ngo bw'Abayuda n'ubw'Abisirayeli, ibintu nyene nk'ivyo. Ariko mugabo siyo ntumbero, nyane nyene usanga ibintu bikwegakwegana. Rero muri kino gihe c'ikinyago, muri kino gihe barushe, muri kino gihe baremerewe, muri kino gihe novuga ngo igihugu cari mu bihe bitoroshe, nariko ndavuga ngo iyi mirongo 5 ya mbere, imirongo 5 ya mbere yerekana ingene situation yari imeze mu Bisirayeli, ingene
novuga ngo bari considere mu yandi mahanga, ingene amahanga yandi yabakonsidere, yababona, yabafata, ingene bafatwa n'ayandi mahanga. Hanyuma rero uvugishwa n'Imana Yesaya azanwa no kuvugishwa, avuga yuko hariho agakiza, hariho umuntu adasanzwe, hariho umwana w'umuhungu agiye kuzovuka, kandi kuyo azotuma ibintu bihinduka, amateka ahinduka. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha. Rero nahatari ivyo ngomba ko duteba ko mugabo nagomba ngo tumere nk'ababica ko tubiservore, hanyuma duhave dushika rero mu byo tugomba kuvugana ko cyane cyane tubonye muri ano majambo. Ibintu rero tubona bishaka kuri 8 biri imbere muri no 50 itangura kino gice c'icenda twasomye, dusanga havuzwemwo yuko cari igihe c'agakengegwe, cari igihe bakengerwa. Abisirayeli zari inkengegwa, bari inkengegwa, barasuzugurwa. Kubera iki basuzugurwa? Ico gihe Imana yari yarabaretse, kuko yari yarabasezeranye, yari yarababwiye yuko nibatayubaha, nibatagendera mu byo yihanikirije, mu mabwirizo, mu byagezwe byayo, izoreka abansi babo bakaza bakabatera, bakabarwanya, bakabatsinda, yani majambo bakabakosora. Ariko mugabo bahindukira Imana, kw'Imana izobagirira neza, kw'Imana izobatabara, kw'Imana izobagarukana ku mutima. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha cuno munsi. Rero kimwe muri bino bintu 8 bigaragara utumye muri no majambo ino 50 ya mbere, uza gusanga Yesaya yerekanye yuko hari hagakengegwa, ubwoko bw'Imana, ihanga ry'Imana rikengerwa, risuzuguritse, risuzugurwa. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha. Mugabo kandi avuga, akoresheje imvugo yerekana ngo ahahora agakengegwe, agakengegwe karahakuwe, karahavuye, karavanyweho, karakuweho, ahubwo Imana ihasize icubahiro. Kubw'ibintu tugomba duhave tuvuga rero ngaha twabonye muri uno murongo, yavuze muri uno murongo twasomye wa 6, yerekana ngo kubw'ubu buhanuzi mfise, kubw'ibyo mbwiwe kubabwira yemwe ihanga ry'Abisirayeli, ahahora agakengegwe hagiye gusubizwa icubahiro. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma kandi ijambo rya kabiri dusanga rivuga ngo hari umwiza, umwijima, hari umwiza, nibaza ko cumvikana noneho, hari umwijima. Byabonekana bari ahantu mu mwiza, kubw'ibihe barimwo, ibihe bigoye, ibihe bibabaje, ibihe biruhije, ibihe by'uruhamo, ibihe twabonye yuko banyazwe, ibihe tubona yuko igihugu cyabo cyaratewe bigahinduka imisaka, ibihe bari bihebuye, ibihe bari biganyira, ibihe babonekana umengo ni inkewa. Ariko uvugishwa n'Imana Yesaya muri kino gihe cy'iyi myaka yari igisigaye shika 700 irenga, aza kubabwira yuko igihe c'umwiza w'umuzimagiza, igihe c'umwiza w'ubuzinzinani kirangiye, kivuyeho. Kubw'aya majambo tugomba turabe mu kanya kumbure, reka tubanze tumere nk'abasirvora kumbure bino bintu 8 mwumve byerekana ingene situation yari yifashe. Ca gatatu naco cerekana yuko hari hameze nk'aho umengo ngo hari igitutu c'urupfu. Byabonekana ko umengo bari ahantu mu gitutu c'urupfu, mu mahonero, muri Gihenomu, ngo ahantu novuga ngo iwabo w'abapfuye, niko byagereranywa. Rero ngo nivyo bihe barimwe, bari mu bihe babona yuko umengo bugarijwe, buganiwe ahantu ho mu gitutu c'urupfu. Ariko mugabo uvugishwa n'Imana Yesaya we azanwe no kuvuga yuko ahubwo ico gihe Imana igikuyeho. Muyandi majambo, igihe c'agakengegwe Imana igikuyeho, izanye igihe c'icubahiro. Imana ikuyeho igihe c'umwiza w'umuzitanya, izanye umuco mwinshi. Imana ikuyeho igihe cyo kubona umengo bari mu gihe c'igitutu c'urupfu, buganiwe ahantu mu gasho, muri prison, ahantu ata muco yashika. Ariko
Imana izanye umuco mwinshi. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno musi, ariko Yesaya ababwira yuko ibihe bihindutse, kw'ibihe vyahora ari bibi, ibihe vyahora bimeze nabi, ariko Yesaya azanywe no kubabwira ngo noneho nimuhumure, ibihe bigiye guhinduka, ntibizoguma bimeze uko vyahora bimeze. Imana yacu nihimbazwe. Cyakane yavuze ngo Imana ni ukuvuga Imana yagwije ihanga. Kino gihe Abisirayeli murumva nyine kubera ibyo bihe barimwo, na cyane cyane ubwami bwa Yuda bwari busigaye bwo ari imiryango ibiri. Murazi ko ubwami bumwe bwari bugizwe n'imiryango 10, aribwo ubwami novuga ngo bw'Abisirayeli, hanyuma ubwami bwa Yuda nabwo bwari bugizwe n'imiryango ibiri muri ya miryango 12. Aha rero Yesaya azanywe no kubabwira yuko naho bo babona umengo ni inkewa, ariko kw'Imana igiye kubagwiza. Aho somye amakomantere biblike y'abashakashatsi mu bya Bibiliya ibyo bagiye bavuga byerekanwa ngo mu buryo bubiri yuko Imana igiye kugwiza Abisirayeli. Kubagwiza mu buryo bwa mbere ni kubera ngo mu gihe c'ikinyago kirangiye, abahungutse baje bavuye muri ca kinyago, iyo bari babaye deporte muri deportation yabaye, ngo hari abanyamahanga baje bazananye nabo baza kwifatanya n'ubwoko bw'Imana. Rero ryahanga ry'Abayuda ryabonekana umengo n'abantu b'inkewa, ni ukuvuga muri ico gihe baragwiriye, babaye benshi. Mbere usomye amakomantere yandi atandukanye yasigura Bibiliya, yerekana ko ariyo mpamvu Abasamariya banenana n'Abayuda. Kubera iki? Kubera yuko byabonekana yuko bobo ngo bifatanije n'abanyamahanga. Kubera iki? Hariho kivanga c'abanyamahanga caje kizananye nabo bavuye mu kinyago. Ariko mugabo kandi ku bundi buryo bwa kabiri byavuga ngo ihanga ry'Imana, Imana iraryaguye kubera yuko hariho abazogiyongeramwo mu buryo bw'ukwizera, babe abuzukuru ba Aburahamu, aribo jewe, aribo wewe, utari umwisirayeli, utari umuyuda, ariko uri umwana w'Imana kubw'uko wemeye kwizera Yesu Kristo bakubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, hanyuma ubone gucika umwana w'Imana. Kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Imana yacu nihimbazwa. Ahandi ho mbere hatubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ibya kera biba bishize. Imana yacu nihimbazwe ngo aba abaye icaremwe gishasha. Ibi sivyo ngomba guteba ko narijya mbona umenga umwanya uhavuguma wiruka. Nagomba gusa kubumvisha ibihe ingene byarigira bikurakura, ingene ibihe byariko birabisikanye. Ikintu ca gatanu cyavuzwe ngaha muri no 50 ya mbere kivuga yuko Imana ngo yongeye umunezero ihanga ryayo. Abahora batagira umunezero, kw'Imana izanye ibihe byo kubuzuza umunezero kubw'inkuru nziza tugomba dushikire mu kanya. Hanyuma ikintu ca gatandatu naco muri bya bintu 8 nababwira ko bibonekana muri no 50 ya mbere kivuga ngo Imana yavunaguye ubuhiri bahora babakubita, no kuvuga bahora bakubita ihanga ryayo mu butikorwa, no kuvuga ngo mu kiyumumbo, mu bitugu, mu mugongo, hari ahantu umuntu atikora. Rero ngo byabonekana yuko ari nkaho babayeho bameze nk'abaja, nk'abayesclave, nk'imbohe zikubitwa, zitotezwa, zikubagurwa, ngo zigakubitwa ubuhiri inyuma mu mugongo, hariya mu bitugu, aho umuntu atikora. Imana yacu nidutabare. Rero mugabo Yesaya azanywe no kuvuga ngo ibihe bigiye kubisikanya. Hari ikintu kigiye kuba, hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba, hariho ubuhanuzi mfise bugiye kuba vuba cane, byihuse, bugiye gutuma ibihe bibisikanya, bugiye gutuma ibintu bihinduka, bugiye gutuma ahantu hahora agakengegwe habaho icubahiro. Ubuhanuzi mbafitiye jewe Yesaya
bugiye gutuma hahora umwiza w'umuzitanya, haba umuco mwinshi. Ubuhanuzi mbafitiye bugiye gutuma ihanga ryabonekana ari inkehwa riba noneho rinini, riba ihanga rinini yarigwijijwe. Imana yacu nidutabare. Hanyuma kandi cyanyuma muri bino bintu 8 navuze ko bibonekana muri no 50 ya mbere, kivuga ngo Imana yavunaguye inkoni yahora ihahaza ihanga ryayo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, jewe Imana yanyu inkoni yahora ibakubita, inkoni yahora ibahahaza, jewe nayivunaguye. N'igihe gishasha kije gusubirira igihe cyo gutotezwa. Imana yacu nidutabare. None rero tuvuge rero amajambo ahanini dutumbereye kuvuga rero buno buhanuzi Yesaya yarazanye. Twasomye ari amajambo twabonye avuga ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu byiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Rero tubonye muri aya majambo avuga ku buhanuzi bw'umwana w'umuhungu yaragiye kuvuka. Imana yacu nihimbazwe. Ubwo buhanuzi rero bw'umwana w'umuhungu yaragiye kuvuka ni ubuhanuzi tubonamwo hafi amazina 6 yerekana uyu mwana w'umuhungu yaragiye kuvuka. Kubera iki? Yari umucunguzi, yari umuntu adasanzwe. Ibi byerekana yuko umucunguzi Imana yarizanye ngo acungure ihanga ryayo, arikure mu buja, arikure mu gihe cy'agakengegwe, arikure mu gihe cyo gufatwa nabi, cyo gucurwa bufuri na buhoro. Kwari umuntu adasanzwe, ahubwo kwari Imana ubwayo yihinduye ikaza izanwe no gukura abantu bayo mu bihe bibi kandi bigoye barimo. Imana yacu nidutabare. Twabonye rero ijambo rivuga ngo ubutware buzoba ku bitugu byiwe. Yesaya aravuga aya majambo. Yemwe ihanga ry'Imana, ibihe bigiye guhinduka. Tumaze iminsi turi mu bihe bitoroshe, tumaze iminsi turi mu bihe by'agakengegwe, tumaze iminsi turi mu bihe tugaraguzwa gati, tumaze iminsi dufise abatware bakandamizwa, bagafatwa nabi n'abandi babarusha imbaraga. Kuko si ukuvuga ko icyo gihe ata mwami ihanga ry'Imana ryari rifise. Ariko Yesaya azanywe no kuvuga ngo duhawe umwana w'umuhungu agiye kuvuka. Bimuhumura ibihe tumazemo iminsi ntibizoguma gutya, ntibizahora gutya. Hariho ibihe bishasha bigiye kuza. Hariho umwana w'umuhungu agiye kuvuka mu ihanga ry'Imana. Hariho umucunguzi, kandi uwo mucunguzi ntazoba ari umuntu asanzwe, azoba ari umutware. Uyo mucunguzi, uyo mwana w'umuhungu tugiye guhabwa, ubutware buzoba ku bitugu byiwe. Ntazoba ari umuntu uciyaho, ntazoba ari umuntu asanzwe, azoba ari umutware, kandi azorangwa n'ubutware buzogaragara ku bitugu byiwe. Uzomubona wese azomubonamo ubutware, azoba ari umutware. Imana yacu nihimbazwe. Ikintu cya kabiri kiranga uyu muhungu, uyu mwana w'umuhungu azovuka, ari we Yesu Kristo. Ubu buhanuzi bwavuga kuri Yesu Kristo, bwavuze yuko azokwitwa igitangaza. Murumva ko bari mu bihe bigoye, murumva ko bari barushe, murumva yuko byari ibihe bigereranywa n'ibihe by'umwiza w'umuzimagiza. Murumva ko bitari ibihe novuga ngo by'impundu amarende. Ariko mugabo bahawe ubuhanuzi babwira ngo mu gihe nk'iki birashoboka wipfuza igitangaza,
uragomba kubona igitangaza cabaye bivanye n'ubuzima urimwo. Yewe hanga ryanje, umva, hagiye kuza se w'ibitangaza, kandi uwo se w'ibitangaza mbahaye ubwiwe nawe niwe gitangaza, azokwitwa igitangaza. Niba ushaka igitangaza, niba ushaka igitangaza c'ubuzima bwawe, cakira uwo nyene umwakire akubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kubera uyo niwe gitangaza gisumba ibindi bitangaza. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, ngaha ayi kigira gatatu yababwiye muri buno buhanuzi, yavuze ngo iruhande yuko azokwitwa igitangaza, azokwitwa umujanama. Imana yacu nihimbazwe. Nkawe babwira Yesaya ati duhora tugira ibihe bigoye, tukabura umuntu duhora tugira ibihe bigoye, tukabura umuntu duhanuza, tukabura umuntu yo tugira inama, ariko mugabo turaronsa umujanama. Uyu mwana w'umuhungu agiye kuvuka azoba ari umujanama. Imana yacu nihimbazwe. Irya kane yivuga ngo Imana y'ubushobozi. Uyu mwana w'umuhungu tugiye guhabwa ni Imana ubwayo, kandi ni Imana y'ubushobozi. Niwe duhawe ngo atubere umucunguzi, atubere Imana y'ubushobozi. Uyu mwana w'umuhungu agiye kuvuka azoba ari Imana y'ubushobozi. Turi mu bihe kandi bimaze igihe, hariho inyigisho zivuga ukuntu kuriya, zikaba zo kwerekana ko Yesu Kristo ari intumwa nk'izindi, ari umuntu asanzwe nk'uko hariho intumwa zindi. Kumbura bizera ibi na biriya murabizi, ukwemera ku buryo bwinshi. Hariho abakristo, hariho abantu bavuga ngo abayisilamu, hariho ababudiste, hariho n'iyindi myizerere kumbura itandukanye, n'ababranamu n'abandi bemeza ati twebwe dufise intumwa yacu imeze nuko. Ariko mugabo buno buhanuzi butubwiye ngo ni Imana y'ubushobozi, si intumwa nk'izindi, si umuntu asanzwe, si umuntu si umuntu w'inyama n'amaraso, ariko ni Imana y'ubushobozi. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, icya gatanu naco ngaho kitubwira ngo data wa twese ahoraho. Uyu mwana w'umuhungu agiye kuvuka azoba ari data wa twese ahoraho. Imana yacu nihimbazwe. Irya nyuma naryo muri amazina 6 yavuze ngo umukama w'amahoro. Imana yacu nidutabare. None n'ano majambo tugomba duhave tugarukiriza ngaha kino kiganiro, ubwo ngo gitwara umwanya munini cyane, duhave dusanga kumbure kibaye kirekire. Aha rero tubonye iki? Tubonye yuko hariho amazina 6 adekriva uyu mwana w'umuhungu agiye kuvuka uwo ari we n'ukuntu azoba ameze. Tubonye yuko azoba ari umutware. Ubwa kabiri tubonye yuko azoba ari igitangaza. Ubwa gatatu tubonye yuko azoba ari umujanama. Ubwa kane tubonye yuko azoba ari Imana y'ubushobozi. Ubwa gatanu tubonye yuko ari data wa twese ahoraho. Ubwa gatandatu tubonye ko ari umukama w'amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha tunamusina n'amajambo rero twari dutumbereye kuvuga yuko Yesu ukuvuka kwiwe kwavuzwe ataravuka, kwavuzwe agisigaye imyaka myinshi, kandi yuko nk'uko byari byaravuzwe n'abavugishwa n'Imana bo mu gihe ca kera cyane, hagisigaye imyaka 800 mbere turavye Baramu wewe yamuvuze hagisigaye imyaka irenga 1000. Tuzoyibona kumbure n'ivyadukundira mu bice bizoza, aho yavuze ngo ndamubona ariko subunyene. N'amajambo tuzora bakumbure mu kiganiro kizokurikira, aho yavuze ngo ndamwitegereza
ariko ntari hafi. Aravuga ngo inyenyeri izokomoka muri Yakobo, icumu ry'ubugabe rizosokoroka muri Isirayeli, n'ayandi majambo atandukanye. Nizera ko kumbuye tuzogirirwa amahirwe tukabigaruka ko mu biganiro by'ubutaha. Tugomba tugarukize ngare aha twari dutumbire kuvuga yuko byari byaravuzwe ko Yesu Kristo azovuka, kandi Yesu Kristo ko atazoba ari umuntu nciyaho, atazoba ari umuntu novuga ngo abaye asanzwe, kandi ko Yesu Kristo amaze kuvuka akaza ibintu bizohinduka. Situation mu bamwizera, mu bantu biwe, mu ihanga ry'Imana, ibintu bizohinduka. Bene data, wakiriye Yesu Kristo akakubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ni ngombwa ibintu birahinduka. Ugomba ko ibintu bihinduka, wakire Yesu Kristo, kuko ubuzima bumwakiriye ntibuguma bumeze nk'uko bwari bumeze. Byanga byakunda hariho ikintu gihinduka mu buzima bwakiriye uyu mwana w'umuhungu twumvise yavuzwe gutya, ariko mugabo ari Imana y'ubushobozi, ari Data wa twese ahoraho, kandi ngo ari we Mukama w'amahoro. Ubuzima bumwakiriye ntibuguma bumeze kwa kundi. Sinzi rero muri ino minsi turiko turahimbaza kuvuga kwa Yesu Kristo, twibuka yuko Yesu Kristo yavukiye mu isi ku bwacu kugira ngo aducungure. Iki gihe hirya no hino ibisomwa mu mashengero atandukanye bivuga ku ivuka ryiwe. Sinzi ko wewe wamwakiriye ngo akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Hamwe wowe utaramwakira, nagomba ndangize kino kiganiro cy'uno munsi ndaguhamagarira kumwakira, kuko niwamwakira ubuzima bwawe bwuzuyemo agakengegwe, ubuzima bwawe bwuzuyemo umwijima, ubuzima bwawe bubonekana nk'ahantu bubohewe mu gasho, ahantu mu gitutu cy'urupfu. Ubuzima bwawe bubohewe ahantu ho kuba intengegwa. Ubuzima bwawe bubonekana umengo uri nk'umuntu acugwa bufuri na buhoro. Ntibuzoguma gutyo, buzohinduka niwakira Yesu Kristo ngo akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. None n'ano majambo, wowe uri umuhigwe hamwe wowe umaze kumwakira, kuko nutamwakira ibyawe ntibizohinduka, ubuzima bwawe ntibuzohinduka. Uzoguma uri umunyabyaha nk'abandi bose, kandi ibyaha bigendana n'ibyago, ibyaha bigendana n'ingorane, ibyaha bigendana n'urupfu, kuko icaha kibyara urupfu. Imana yacu nidutabare. Ariko icyo Imana igomba ko wakira Yesu Kristo ngo akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, maze nawe ibyawe bihinduke, ubuzima buhinduke. Birashoboka yuko ukeneye umujyanama, birashoboka ko uri mu bihe bya uvejari, ubuze ico wofata n'ico woreka, ubuze ico wokora, ubuze ibyo ukora byose ntibicamo, ntibigenda neza. Urakeneye umujyanama, urakeneye ubukugira inama. None rero ndaguhamagarira kwakira Yesu Kristo ngo akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kandi bica bigenda neza niwamwakira. Aca kubera umujyanama, akubera umutware, akubera igitangaza, akubera Data wa twese ahoraho, akubera Imana y'ubushobozi, akubera Umukama w'amahoro. N'ano majambo tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Ntamagwara ahubwo reka tugarukize ngaha, no gushuha harashushe, aha ntiworara, amatara n'izuba hanze n'iki, usanga nyene rero ibiyaga bica biyaga nyene hatara. Ariko mugabo ntaco, kubera ntimwazanywe no kuraba bino, ariko mwazanywe no kuraba ubutumwa bwiza buriko buravugirwa muri ino video. None rero wakire Yesu Kristo. Bino bihe vya Noheli, bino bihe vyo kwibuka ko habayeho ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, ntibigusige uko wari usanzwe umeze. Ndakwinginze ngo uharanire kumwakira. Wewe nawe wamwakiriye, ugire evaluation, ugire autocritique, ugire auto-evaluation, wisubiremwo, urabe yuko ukiriko uragendera
mu masezerano mwasezeranye igihe wamwakira, kuko hari ibyo wemeye guheba, hari ibyo wiyemeje guheba, urabe yuko utabisubiyemo. Kiba igihe cyo kwisuzuma kuri we wamaze kumwakira, urabe yuko ukimugumije ukigendana nawe cyangwa utoba warasubiye inyuma. Reka dusenge Imana tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha tugutaha. Mwami Yesu, tugushimiye cyane kubwana amajambo twumvise. Urakoze ko bino ari ibyo biguhimbaye ngo dushobore kumva muri buno butumwa bwiza bw'ino video itubwiye yuko hariho umwana w'umuhungu yari yaravuze ko azovuka, kandi ko naho yavutse yitwa umwana w'umuntu, ariko we ko atari umuntu buntu, ahubwo ari Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, Mukama w'amahoro. None rero turasenze umuntu wese yumvise ino video, ngo wakurikiranye ino video akumva buno butumwa bwiza, akaba atarakwakira ngo umubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, ariko akaba yumva nawe ko ari mu bihe bitoroshe nk'iby'ihanga ryawe ryarimo, akaba yemeye rino jambo, akaba yipfuza ko muhindurira amateka. Uyu muntu numugirire neza, ibyaha bimuboshe yemeye kwihana, numubabarire, hanyuma asubira aje ku murongo mwiza. Yesu yemerwe nawe umubere Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, Mukama w'amahoro. Urakoze, ibyo ugomba byose bishishikare kuba mu bakunzi ba kino kiganiro, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisabye tubyizeye, amen.